hari ikintu Imana iguhuza naco nawe ubwawe wagitekereza ukumva ibi bintu. Amen. Haleluya. Hari ibintu bitazagusaba imbaraga nyinshi, na mavuta Imana yagusize, ni igikundira Imana yagushizeho, ni ijambo Imana yakwatuyeho, n'amasezerano ari kuri wowe. Amen. Amen. Haleluya. Dawidi aba inshuti ya Yonatani kandi karamata. Mbega bagenzi bawe ni bande? Hejuru izina ryawe rikomeye, niwe nkomezi zacu Mana. Komeza uvugane n'imitima yacu, komeza ugenderera abera bawe, izina Yesu. Komeza udukoreho Mana. Ndasengeye n'uwo muntu afite ubwoba bwinshi Mana, umuremera ukwizera, kugira ubushobozi bwawe Mana bumukoreremo. Uri Imana yacu, ugira neza, urakoze gitandara, shimwe n'icubahiro ni byawe, mu izina rya Yesu. Amen. 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 Nimuvemba gire izina izina ry'umucunguzi Yesu. Nimuvemba gire, nimuvemba gire izina rimwe, izina ry'umucunguzi Yesu. Izina riryoshe, izina riryoshe, rirudushe kamari ibabaro yose. izina riryoshe, izina riruhura, rirudushe kamari ibabaro yose. reka utumare imibabaro yo mu mitima Mana yacu, reka utumare ibikomere byo mu mitima Mana. Glesota ya zoda ya rikamari redo size de yakota. Tumare ibikomere byo mu mitima Mana. Haleluya, haleluya. Abarushe n'abaremerewe Mana, nta kindi kijya kituruhura n'iryo zina Mana. Yo twahuye nabyo byadukomerekeje ni byinshi, ariko turagukeneye Mana. Usubire usanasane Mana, subire wubake Mana. Urakoze Mana, hawagereranywa nawe. Sio mimi tena, Kristo ndani yangu, ayo yanitosha. Sio mimi tena, sio mimi tena, Kristo ndani yangu, ayo yanitosha. Sio mimi tena, sio mimi tena, Kristo ndani yangu, ayo yanitosha. yanitosha, yanitosha, yanitosha. Neema ya Mungu ndiyo uzima, kuyatambua kwenye mapungufu yangu, nguvu zake zati
Hallelujah. Ayo yametosha. Amen. Hallelujah. Bakirijewe. Amen. Kristo murijewe. Amen. 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 Kurura Bibiri. Samweli wa mbere ibice 18. Mu gihe turi mu kwezi ko guhura n'umuntu ukeneye mu buzima bwawe. Hari byinshi dukeneye. Hari byinshi twifuza. Ariko Imana iguhuze ikigukwiye. Amen. Samweli wa mbere 18 waho wa mbere tuja no kuwa gatatu. Soma. Igitabo ca mbere ca Samueli ibice 18 umurongo wa mbere. Umutwe w'amajambo uravuga ngo uko Dawidi na Yonatani bakundanye. Nuko Dawidi amaze kuganira na Sauli. Dawidi amaze kuganira na Sauli. Umutima wa Yonatani ucufatana n'uwa Dawidi akaramata. Umutima wa Yonatani ucufatana n'uwa Dawidi akaramata. Aha. Yonatani amukunda nkuko yikunda. Umva ngo Yonatani akunda Dawidi nkuko yikunda. Maze uwo munsi Sauli acagumya Dawidi ntiyamukundira gusubira kwa se ukundi. Aha. Bukeye Yonatani asezerana isezerano na Dawidi. Umva bukeye Yonatani asezerana isezerano na Dawidi kuko yaramukunze nkuko yikunda. Kuko yaramukunze nkuko yikunda. Amen. Amen. Imana ishimwe. Amen. Naza kureka ngo wandagare azakuramisha ineza ye itarondoreka. naza kureka ngo wandagare azakuramisha ineza ye itarondoreka. naza kureka wandagare azakuramisha ineza ye itarondoreka. hari neza y'Imana kuracamo vyose. naza uribaza ko yoba yarakuretse ariko ntazakureka. Ineza y'Imana izakuramira. Yego. Amen. Amen. Dawidi muri Zaburi yiwe ya 23 igice cyaho ca gatandatu yaravuze ngo ineza, haleluya, ngo nimbabazi, bonese, haleluya, ngo bizanyomaho imisi yose yo kubaho kwanje nanje, haleluya, naza kureka ngo wandagare azakuramisha ineza ye itarondoreka. naza kureka ngo wandagare azakuramisha ineza ye itarondoreka. haleluya, haleluya, Amen. Amen. haleluya, Hallelujah. Hallelujah. naza kureka wandagare azakuramisha ineza ye
ineza ye itarondoreka. Hallelujah. Ako tubeshejweho n'ibyo tubonesha amaso. Umukiranutsi ngo azobeshwaho no kugeza. Amen. Amen. Birashoboka kuno munsi ibyo uracamo, ibyo ubonesha amaso, ibyo byose bishobora kuba bikurandura umutima. Ariko umugororotsi azobeshwaho no kwizera. Amen. Icyo gituma uyu muririmbyi yarahishuriwe ngo ntazakure. Nubwo tuzokwandagara. Dawidi yaravuze ngo nari muto none ndashaje. Sinigeze mbona. Haleluya. Amen. Bikomera byoroha dufite Imana. Dufite Imana itabara abayo iyo dusenze iratwumva. Dufite Imana itabara abayo iyo dusenze iratwumva. Dufite Imana itabara abayo iyo dusenze iratwumva. Imana ishimwe. Amen. Ku kwezi ngo nuko guhura n'umuntu. Amen. Dawidi yari mu ntama. Yari umwungeri. Mu bana bari considere mu muryango we ntiyarimo. Amen. Ariko Imana yari yaramubonye aho yarari. Amen. Imana yari yaramutoranije. Imana yari izi umutima wa Dawidi. Amen. Dawidi intsinzi yaronse kuri Goliath. Niyo ntsinzi yasunitse. Niyo ntsinzi yatumye amavuta yiwe agaragara. Amen. Haleluya. Bamusutseho amavuta asubira mu ntama. Ariko igihe yaje ashika yaraje kureba abakuru biwe ku rugamba, ahasanga urugamba rwarakomeye. Hari igihe wowe aho uzagera, Bwana Yesu asifiwe sana, aho uzagera ugasanga ni we bari barindiriye. Amen. Haleluya. Haleluya. Dawidi aganira na Sawuli kugira ashobore kuafronta Goliath. Ariko muri ibyo biganiro bariko baraganira ngo niho hantu fasha gutya. Nibagiye ko ndi kuri kamera ndakuraho microphone. Ageze aho hantu ngo ibyo biganiro, haleluya, ngo Yonatani arabyumviriza ngo bica biraba connecta. Amen. Haleluya. Yumva gusa ukuntu Dawidi aganiriye na se Sawuli ngo umutima wuwe ngo bica birafatana. Amen. Nico gituma muri iki gihe cyo kurondera cyangwa Imana iguhuze nico wowe wifuza, nta mbaraga nyinshi zizajyamo. Haleluya. Nico Imana yakugize. Haleluya. Kandi muri uko guhura nabo bantu si wowe gusuba keneye, nabo baragukeneye. Haleluya. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Yonatani aba inshuti magara kuri Dawidi. Mwibuke ko Dawidi, haleluya, uyu niwe yagomba gusimbura Sawuli. Kandi reka nkubwire, Sawuli yaje kurondera hasi hejuru kugira yice nde Dawidi. Ariko ikintu cyatumye Dawidi abaho, ikintu cyatumye Sawuli adashikira Dawidi yari Yonatani. Haleluya. Kandi Yonatani hageze igihe aravuga, uzi nandi makuru, uzi ko no kuba umwami uzaba umwami. Haleluya. Kandi abizi neza ko ari umwana w'umwami. Gute papa wanje yoba ari umwami nkaza kumva ko nashigikira uwundi azakuraho ubutegetsi bwa papa?
ni connection iri divine. Haleluya. Hari ikintu Imana iguhuza naco nawe ubwawe wagitekereza ukumva ibi bintu. Amen. Haleluya. Hari ibintu bitazagusaba imbaraga nyinshi, n'amavuta Imana yagusize, ni igikundira Imana yagushizeho, ni ijambo Imana yakwatuyeho, n'amasezerano ari kuri wowe. Amen. Amen. Haleluya. Dawidi aba inshuti ya Yonatani kandi karamata. Mbega bagenzi bawe ni bande? Mbega mwahuriye he? Uzi ko hari igihe rimwe na rimwe bidusaba ko iyo wirabye ukareba abagukikuje, biri ngombwa ko bamwe wiretira. Hari inshuti zitarizo, hari abagenzi bataribo. Nimba ushaka kuzagira n'umuntu muhura wifuza ko ari umuntu w'Imana, ukeneye ama connection y'Imana, hari ibintu bimwe ugomba kwambura. Hari intsinzi utazageramwo ukikikujwe n'abariya bakubujije kwa avance. Hari ibintu bimwe ugomba kurekura. Amen. Haleluya. Dusomere Samuel wa mbere 19. Iyo ni connection Imana yikorera ubwayo. Bukeye Sawuli abarira Yonatani. Samuel wa mbere 19 kuri 22 na 23. Okay. 22 yaravuze ngo araheza arisidukira ajirama ashikira kwiriba rinini giseku. Uyo ni Dawidi ngo ashikira kwiriba rinini giseku. Aha. Arabaza ati Samuel na Dawidi bari he? Uyo yari Sawuli. Aha. Ngo bari he? Umuntu aramwishura ati bari nayo Tirama. Ngo bari nayo Tirama. Acagenda nayo Tirama. Maze mpwemu w'Imana amuza ko nawe. Agenda aravugishwa kurinda ashikira nayo Tirama nyene. Agenda aravugishwa ngo gushika ashikira nayo Tirama. Ashitseyo yikiza impuzu ziwe. Avugishirizwa imbere ya Samuel, arambaraye hasi yambaye ubusa. Yiriza umunsi akesha nijoro. Amen. Amen. Rakomeza. Imana ishimwe. Amen. Nagira nkubwire mu ma connection dukeneye abanyamwuka. Amen. Dukeneye guhura n'abanyamwuka. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Bene data, je nasanze mu bintu bya mbere dushaka ni environnement, ni ibigukikuje. Dawidi kuva igihe Sawuli atanguye kumuhiga no kumurondera no kumugirira nabi. Amen. Amen. Yamenye ahantu ho guhungira. Ahungira inayo Tirama. Umuntu yari ashinzwe ico gicaniro c'inayo Tirama ngo yari Samuel. Samuel niwe yamusize amavuta. Amen. Mu gihe we yarahunze avuga mpunze Sawuli atangirira nabi. Amen. Amenya ahantu ho guhungira. Acahungira mu masengesho. Acahungira. Haleluya. Haleluya. Ngo bahure gusa na Samuel, ngo baracomeka, batangura gusenga, batangura guhimbaza, batangura guhanura, ku buryo umwami yaje kumenya n'ahantu bari. Ngo amenya ahantu bari, ngo arungika abasirikare, ngo abasirikare ba mbere bakihagera gusa, ngo bashika nabo barahanura, barinjira muri uwo muriro
birabananira gushiraho amaboko kuri Dawidi. Ikintu cyahabaye ngo nabo barasenga, nabo barahanura, ngo barungika abandi, ngo nabo bibuko nyene, barungika abandi ngo uko nyene, ngo nawe wenyine ngo ariyizira, ngo ariko we ngo fatirwa kiri kure akigera ngo akagezi gusa kambere, ngo nawe atangura kuvugishwa. Imana izaguha abagenzi babasenzi. Imana izaguha abantu mwinjira mu gitaramo wumve ko mutatandukana. Muri aya makonexio dukeneye, Imana izaguhuze n'umuntu usenga. Amen. Amen. Aba bagenzi barabuze. Kugira uzahure n'umugenzi w'umusenzi, atari umuprofiteur, atari umuntu ushaka inyungu zawe. Haleluya. N'abasenzi biki gihe, muzi ko hari abasenzi biki gihe baprofita abantu. Kugusengera uzana amafaranga, kugusengera sinzi arondera ibintu yubaka ajenga kugira gukureho ikintu. Ariko Imana iguhe abagenzi basenga. Imana iguhuze n'abanyamwuka. Hamwe nawe ubwawe uvuga mfite inshuti, shobora kubwira umutwaro mfite, tukawufukamira, tukawushira Imana. Amen. Haleluya. Dawidi ahura na Samweli. Niwe yamusutseho amavuta, niwe yamusengeye, ariko babaye inshuti. Amen. Bafata ikirere, baba abanyamasengesho. Imana ibahumugisha. Dusome iyindi connection ya nyuma dusenge. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuvayo 31 umurongo waho wa mbere n'uwa gatatu. Kuvayo 31 muri uku kwezi kwa gatatu, Imana iguhuze n'uwo wifuza. Amen. Kandi ntuzabirabire mu mubiri gusa. Amen. Ntuzabirabire mu mubiri gusa. Turakeneye guhura n'abantu. Dukeneye. Kuvayo 31 ku murongo waho wa mbere gushika kuwa gatatu. Igitabo cyo Kuvayo ibice 31 bere ku murongo wa mbere haravuze ngo Uhoraho yongera kubarira Mose. Uhoraho yongera kubarira Mose ati eheraba ntoranije Besaleli mwene Huri. Uri mwene Huri. Besaleli mwene Huri. Uri mwene Huri. Wo mu muryango wa Yuda. Mu muryango wa Yuda. Kandi ndamwujuje impwemu yanje. Kugira ngo agire ubwenge no gutahura. No kumenya. N'ubuhinga bw'uburyo bwose. Amen. Amen. Urashobora kwicara. Imana ihamagara Mose. Haleluya. Imuha igicapo cyo kuzakora ihema ry'ibonaniro. Imana yamuhaye igicapo cyose, imuha amamezure yose, imubwira n'ibintu bizakora muri iryo hema byose. Ariko Mose ntabyo yarazi. Amen. Ariko Imana iramubwira ku nzira yawe nteguye Besaleli. Amen. Haleluya. Ngo nteguye Besaleli na Oholiabu. Abo bantu ngo Imana ibashizemwo impwemu yayo y'ubwenge, gutahura no kumenya. Haleluya. Irabahuza, iramubwira wowe ugende gusa ubonane nabo, hanyuma ibyo gukora iryo hema wowe ubabwire gusa, ariko impwemu yanje ndayishize muri bo. Amen. Amen. Mu maproje yawe
ikintu cyose wifuza gukora Imana izaguhuze n'aba bantu. Amen. Haleluya. Uzi ko ushobora kugira projet igaferinga kubera abantu wayibwiye cyangwa abo mugiye kuyikorana, igaferinga ntitera imbere. Haleluya. Igapfa. Haleluya. Imana izaguhuze n'abantu muganira ama projet, Imana izaguhuze n'abantu b'abanyabwenge Imana yateguye ku nzira yawe. Amen. Haleluya. Aba bagabo ngo Imana ngo yarabateguye kugira bashitse umugambi w'Imana biciye muri Mose. Mose agenda arababwira vyose uko Imana yabimubwiye, ariko nibo Mana yari yashizemo iki? Ubwenge. Amen. Hari igihe projet zacu zidatera imbere, hari igihe projet zacu zigarukira hafi, hari igihe projet zacu tubura nabo tuzibwira, kuko nabo uzibwira ntacyo bafise bazikoraho. Hari n'abandi uzibwira noneho hako bagira icyo bakoze ahubwo bakabisubiza inyuma cyane. Amen. 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 Muri uku kwezi baduhanuriye, we rifate nk'ukwezi k'ubuhanuzi. Mu buzima twese turakeneye umuntu. Mu buzima twese dukeneye ama connection. Mu buzima nta muntu n'umwe afite aho yishikanye atari umuntu yahamushikanye. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Nta muntu n'umwe mu buzima atateye intambwe ari uko hari umuntu yamufasha. Amen. Uzabaze uperereze utangure kuwa mbere ushikane no kuwa nyuma. Nabo tuzi ngo ni barurangirano barahuye n'umuntu. Amen. Amen. Rero ibyo abandi bagezeho, iki ni gihe cyawe. Iki ni gihe cyawe. Uvyizera, iki ni gihe cyawe. Turakeneye abantu. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Turakeneye bene data. Igihe cyo kwizungurukaho kigomba kurangira. Abakristo tugomba kwimenya. Notre identité muri Kristo tugomba kuyimenya. Kandi umunsi uzimenya ko uri udasanzwe, nicyo gihe uzoba udasanzwe. Ariko mu gihe cyose uzokwama wireba ukisuzugura, nta muntu yagusuzuguye, ariko wihaye amaseminere, wagiye uripakiramo ibintu muri wowe, urigaya, urisuzugura, ubona ko hari ahantu utazogera. Ariko iki nicyo gihe bene data byo guhindura uburyo dutekereza. Dutekereze positivement. Haleluya. Dutekereze nk'abantu bafite iyo bariko baraja. Paulo yaravuze ngo singenda nk'utaziyaja cyangwa sintera ibifusi nk'abahusha. Dutera dufite cible. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe. Haleluya. Ijambo ryose rije ku buryo buri prophetique rigira imbaraga n'ukuntu waryakiriye. Nuryakira mu buryo busanzwe rizabira isanzwe. Haleluya. Ariko nuryakira mu buryo bwo kwizera rizagira icyo rikoze muri wowe. Amen. Aya majambo yose bahora batubwira ngaha utabivanze no kwizera izaba ibisanzwe, bizaba ibisanzwe. Amen. Amen. Hallelujah. Imana ishimwe. Amen. Imana ishimwe. Amen. Mbengikomanga sanganirwa izo babasise ziramubera Bengikomanga